mwamufise ibibazo vy'umuntu abajerera ama building yanyu, ama bureau, ama maison de passage, ama appartement, Home Kings yaje nk'ishu ibibazo vyanyu. Kaze muri Home Kings nitwa Parfait Suisse, nkabanjije igisata cyo kubakurikirana amazu yanyu, ama building, ama bureau, ama maison de passage. Nkuko two tumaze imisi tubabwira, Home Kings yazanye igisata gishasha ca gestion immobilière kibafasha gutunganya, gukurikirana amazu yanyu, ama building yanyu n'ama bureau yanyu bitabateye stress. Bantu mufise amazu n'amaparcelle yo kugurisha n'amazu yo gupangisha, karibu muri Home Kings muzandikishe hama duheze tubafashe kuzikurikirana no kubaronderera abazipanga bizewe. N'aba diaspora kubera muri kure mwamana umutima ihagaze kubera mutazi neza ingene amazu yanyu afashwe. Home Kings ibaziye n'inyishu. Mufise ico mubaza? Kibaze twumva. Mushobora kwishikira kuri bureau ya Home Kings mukatwandikira ku mbuga zacu canke mukaduhamagara kuri izi numero.